Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ni jewe ijambo Imana irambona nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro igitondo gishasha. Ndafise ijambo ngarutse kugira ngo tuvugane namwe muri kino gitondo c'uno musi. Imana itugiriye neza, yatuzigamye, yatugwaniye intambara nyinshi zitandukanye, benshi bapfuye ariko twebwe turacariho, nawe uracariho. Ubwiriwe ubuntu nanje ngiriwe ubuntu kugira ngo bikunde dusangire aya majambo meza y'ubugingo. None dusoma amajambo tubona muri Zaburi ya 84 n'umurongo wa 11, turaba ayo majambo hari navuga ngo kuko Uhoraho Imana ari izuba, ari inkinzo. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishashana n'amajambo nzabona kugira ngo dusange, ngomba ko dushimikira ahantu bavuga ngo ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo imuririmbye uko twababwiye kuzina ndirimbo, ano mazaburi ari indirimbo zagiye ziririmbwa muri kahise kihanga rya Israeli. None rero tubonye amajambo atubwiye ngo Uhoraho Imana ni izuba ritumurikira, n'umuco niki, hanyuma kandi ngo ni inkinzo idukingira, ituproteja kugira ngo ibibi, inyambi y'umugwanizi y'umwasi ntidushikire. Hanyuma kandi avuze ngo Uhoraho kandi ntagarukira mu kuba izuba gusa, ntagarukira mu kuba inkinzo idukingira gusa, ariko mugabo kandi numugira neza ngo azotanga ubuntu. Ni grâce, ni ibintu umuntu aherega ubuntu. Muri iyo sens ijambo ubuntu rigomba kuvugamwo, kandi ngo azotanga n'icubahiro. Aha rero tubona yuko ibyo atanga Uhoraho ntatanga tubanje gutanga amahera. Ntidutanga amahera ntitworonka amahera tugura ibyo Imana idukorera. Impemu duhumeka, ubuzima dufise, ukubaho dufise, ukuramba dufise, amagara meza, usanga ibyiza Imana idukorera nta kiguzi dufise tworiha co dufasha kugira ngo bikunde tubeho neza. Ariko mugabo rero ni ibintu Imana iduhera ubuntu. Ya Mana itumurikira kugira ngo ntitugendere mu mwiza, kuko ari izuba ryacu. Ya Mana itubera umuco mu gihe c'umwijima. Ya Mana itubera inkinzo mu gihe c'imyami ya wa mwasi Satani. Iyi Mana nyene ngo niyo ngo izotanga ubuntu, niyo izoduhera ubuntu. Ibyiza byose biyikomokako kubw'ubuntu bwayo, kubw'imbabazi zayo, kubw'urukundo rwayo. Kandi ngo izotanga n'icubahiro, ikura ku cavu ikicazanya n'abahambaye, ikicazanya n'abakomeye, izotugira abadasanzwe. Ariko mugabo kandi nubwo biruko, si bya bindi bya cakira. Ubwo butumwa buragwiriye, muramubwumva, twabwumvise. Hari abavuga butumwa canke abigisha nkanje babushimika ko cane, mugabo batabanje kwerekana cyangwa se ntibagobike ngo berekane yuko ibyo bintu batubwira ngo cakira nabyo nyine hariho kondisiyo isabwa ko umuntu akwiye guharanira kwihana, kwezwa no gutunganya ingeso kugira ngo yemerwe n'Imana. Rero ngaha tubona ijambo ryigobetse ngo ariko rero mviriza, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo rero byumvikanye neza, ibi byose Imana izokora, uku kugira ubuntu, uku kutugirira neza, uku kudutabara, uku kutubera izuba, uku kutubera umuco mu gihe c'umwijima, ibihe bigoye, ibyo bigereranywa n'umwijima, ibihe by'indwara, ibihe by'ubukene, ibihe by'ubushomeri, ibihe by'amadeni. Harya umuntu byase ko ariho inzu, harya umuntu byase yuko avuza abana, harya umuntu byase ko arihira amahera abana yo kwishuri, harya umuntu yugarijwe imbere n'inyuma. Nibyo bihe by'umwijima Imana zigaseruka nk'umuco. Kandi
iyi Mana izogira gutya ikatubera inkinzo, ikadukingira, ikaduproteja. Hari ikintu dushaka ko, hari ikintu tugomba, icyo nacyo ni uko duharanira kugenda dutunganye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, iri jambo rirahambaye, kugenda utunganye. Avuze ngo no muri ngo Imana uhoraho ntazogira iciza na kimwe mu byiza byose bibaho byotuma umuntu anezerwa. Imana nta ciza na kimwe izokwima abantu bagenda batunganye. Turasabwa gutungana. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, iki kintu kiragoye, iki kintu nticoroshe. Ntugire ngo ni ugupfa kugitora mw'ibarabara gusa. Kugira ngo bikunde ugende utunganye, bisaba kwirinda, bisaba kwihangana, bisaba kwiyubara, n'intambara, n'urugamba. Bigusaba kwiyanka, ukanka ubuzima bwawe, ukibabaza, ukiyima ibinezero by'isi, ukiyima ibyonezereza umubiri wawe, ibyo wabona kumenya ngo biraharawe biragezweho, mugabo ubona ko byokwigiza kure y'Imana. Bigusaba ko ubyigiza kure, bigusaba ko ubyihoza, bigusaba ko ubwirane, ni ukuvuga urwana intambara yo kugira ngo ikintu cyose cyokwanduza, ikintu cyose cyotuma ugenda udatunganye, ikintu cyose cyotuma utaba ubutunganye Imana, bigusaba yuko wewe gica kure, ukacirinda, ukaciyubara, ukakigwanya, ukakinesha. Imana yacu nidutabare. Rero nizera yuko namwe bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha mwemeranya nanje yuko kugira ngo umuntu abe utunganye imbere y'Imana ari processus ndende, ariko kandi ishoboka ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Biradusaba rero yuko tubirondera, duharanire gutungana, duharanire kurwanya ingeso mbi, duharanire kwirinda no kwiyubara, kugira ngo ntihagire ibintu bidukura ku Mana. Iyi niyo mpanuro ndagufitiye mu kiganiro gitondo gishasha cy'uno munsi. Ni impanuro ikubwira ngo kw'isezerano ry'Imana rivuga ngo Imana ntizogira ikintu na kimwe ciza yima abagenda batunganye. Nawe ndaguhanurira, nongera nihanura nanjye ubwanjye, nongera mparanira, ndanagusaba nawe ngo uharanire kuba ubutunganye imbere y'Imana. Kuko kugira ngo ube ubutunganye ni urugamba, ni ukwihana, ni ukwezwa, ukava mu bwiza ujya mu bundi, ukava ku ntambwe imwe uja ku yindi, kugeza igihe uzoba ubutunganye rwose, ukanesha rwose utuntu twose, amarabaga n'agasembwa, ibintu byose bikwizirikako, ibintu byose bikwikurikiza, imyanda n'amarabaga, amafuti n'ibindi byose by'udusembwa byahora bituma utaba ubutunganye. Kuko igituma umuntu aba adatunganye ni ibyaha n'amafuti no gufutana byo mu mutima. Ibyo nibyo bituma umuntu aba udatunganye, kandi umuntu abaye udatunganye imbere y'Imana ntasubira kuba uwemerwa. Kandi kutemerwa n'Imana, kutabaho uri ubutunganye imbere y'Imana, kubaho utagenda utunganye, bigutuma wewe uba mu mugwi w'abantu Imana ishobora kwima ibyiza, ugasanga nawe uhuye n'ibyago. Imana yacu nidutabare. Kubera ibyo umuntu akora biramucira inzira nziza canke mbi, nimba ari byiza canke ari bibi. Imana yacu nidutabare. Tukaba dusenga Imana rero ya minota yacu 11 turiko twifuza gukorera ko muri no minsi isa n'iyikwiriye. Mbega none bimeze gute mwene data ukurikira iki kiganiro igitondo gicaca cyacu cy'uno munsi? Mbega uri mu bagenda batunganye? Bimeze gute? uri ko byitwaramo gute? Uhoraho nta kintu na kimwe azokwima ciza abagenda batunganye. Dusenga Imana rero nawe uharanire kuba mu bagenda batunganye, kugira ngo bikunde ibyiza byose Imana yasezeraniye abayatunganye nawe bigushike ku Mwami Yesu.
tugushimiye ku bw'ano majambo usiganirije imitima yacu muri kino kiganiro gitondo gishasha, atubwiye ko ata kintu na kimwe ciza uzokwima bagenda batunganye. Natwe abumvise kino kiganiro gitondo gishasha turagushimiye ku bw'ano majambo. Umuntu wese rero ayumvise akavuga ngo sanze ntagenda ntunganye, hariho ingeso zidatunganye, hariho inyifato zidatunganye, hariho amajambo adatunganye, hariho ibidahimbara Imana bibonekako, akaba avuze ngo Mana mbabarira, Mana ngutsa kwimbabazi, ndagomba kunesha ibyaha, ndagomba kunesha akameremere y'umubiri, ndagomba kuba uwemerwa, ndagomba kuba utunganye. Uyu muntu asenze gutyo nimumugirire neza abeho yemerwa nawe. Urakoze kuri Imana tugomba byose bishashikara kuba kuri abantu bakuze bakina ikiganiro gitondo gishasha birirwa hose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nakusaga tubyizeye. Amen.